Amakuru yaranze indwi. Turabaramukije tubahani ikaze mu makuru yaranze indwi kuri radio Indwi Culture, aho tuzagugaruka ku biziga bibiri by'abakenyezi byatowe mu ishamba cimeza rya Rubungu ni muri commune Nyanza intara ya Burunga. Turagaruka kandi kwitogwa y'umushinga amateka Daniel Yaranze Ndabirabe nk'umukuru w'inama nshinga amateka n'ibikorwa byahuje abashinga amateka muri indwi. Ukwiyunguruza kandi muri indwi byarahungabanya bivuye ku guhagarika akazi kubunguruza abantu n'ibintu. Muri indwi kandi abarundi baba mu mahanga baridogeye abaserukira Uburundi mu bindi bihugu batagira ico bakoze ku barundi baba bariko barahura n'ingorane iyo bagiye kwiyungunganiriza. Izi zari ingingo nkuru zano makuru mugira mushikizwe nanje Dieudonné niyo yanzigamiye. Amakuru yaranze indwi. Nongere ndabaramutse hari abakenyezi babiri batowe bitavye Imana kuri uyu wa kabiri mu ishamba cimeza rya Rubungu muri commune Nyanza intara ya Burunga. Amakuru ava akamenyesha ko abakenyezi bari gusenya muri iryo shamba bacabiruka ko nabajeje gukingira iryo shamba baraheza barakorokera mu kinogo. Abantu batatu bakegogira uruhara muri urwo rupfu bakaba barahagaritswe mu nyuma barareka baca barahunga. Ni mugiye muri ico gice havuga ubukene bw'inkwi aho Burunga inkuru twashikijwe na mugenzi wacu Serge Sindayigaya. Ivyo biziga by'abakenyezi babiri byabonetse mu kimanga kiri mu ishamba meza rya Rubungu ku mutumba wa Nyamugari zone Gitara muri komine Nyanza kuri uyu wa kabiri. Amakuru atangwa n'imiryango yabo bapfuye akemezwa n'abajejwe intwaro avuga ko abakenyezi bari bagiye kurondera inkwi ku munsi wa mbere maze bahababirukwa ko n'abajejwe gukingira iryo shamba cimeza baca batembagarira muri ico kimanga igihe bariko bagerageza kubahunga. Ivyo biziga bikaba byakuwe muri iryo shamba vyimurirwa ku ivuriro rya Musenyi kuri zone nyene ya Gitara kugira ngo bikorwe ko isuzumwa kugira amenyekane catumye bahasiga ubuzima. Abajejwe intwaro bavuga ko hari abantu batatu bakekwa kuba baragize uruhara muri iryo sanganya bahagaritswe ariko ko baciye bari kugwa baraheza barahunga. Ababarikuye bakaba bariko barabazwa n'inzego zibijejwe kugira amenyekane icatumye babarikura amatohoza ataraba. Abanyagihugu ngaha mu mabanda bemeza ko ikibazo c'ubukene bw'inkwi giteye isibe muri ako karere eka mbere no mu ntara yose ya Burunga. Mu mihingo imwe ngo udusate tune tw'inkwi tugugwa gushika ku mafaranga 2,000 by'amarundi, ibitera ingorane imiryango itishoboye mu bijanye no kukinjika. Tumenyeshe ko abarikuye abo bikekwa ko icaha bari mu minwe y'igipolisi ca komine Mabanda kugira ngo bakorwe ko amatohoza. Burunga, Serge Sindayigaya, Radio Indwi Culture. Serge Sindayigaya urakenuye. Amaduka indwi, utuzu tw'ubudandarizo bita kioski indwi, inzu z'ubudandazo bw'imiti zibiri hamwe nimwe bamweramwe imishatsi nimwe mu vyahitanywe n'umuriro wadutse mu gatondo ko kuri wa gatandatu nk'isaha 12 z'agatondo ku isoko ya Matana. Abanyagihugu baho baneguye ingene haciye haduka ubusuma. Uwo muriro ukaba wazimijwe n'imodoka izimyimiriro ishiramwe Ohascome. Abanyagihugu ngaho ku mugwa mukuru wa komine ya Matana bagasaba ko iyo soko yoronswa ikiduga kizimya imiriro. Iyi nkuru nayo nyene tukaba twayikesheje mugenzi wacu Serge Sindayigaya akorera ngaho umuntu kubigihugu. Inama nshinga amateka iheruka gutogwa yarakuranye ku ncuro yayo ya mbere kuri uyu wa mbere mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe kugira ngo hashingwe amategeko agwenga ugo gwego bita règlement d'ordre intérieur mu rurimi rw'igifaransa. Ivyo bikorwa bikaba atanda kimwe cabaye. Wararongoye ivyo bikorwa by'uwo munsi umushinga amateka rusha bimyaka Johashe batungwa nayo yavuze ko habanza kwigwa impinyanyiro zibiri zitegeko rigenga inama nshinga amateka ryari rihasanzwe. Ni naho rero hafatwa ingingo yuko hashizweho umugabo washinga amateka indwi bigizo mpinyanyuro. Inyuma yaho iyo nama nshinga amateka ikoraniye umushinga amateka Daniel Yaranze Ndabirabe niwe yahavuye atogwa kuri uyu wa kane ngo abe umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi. Uyo akaba yarasanzwe anarongoye inama nshinga amateka irangije ikiringo cayo. Nayo Fabrice Nkurunziza akaba yatowe nk'icegira ca mbere c'inama nshinga amateka y'u Burundi. Busesia Nk'Ezimana akaba yatowe nayo mu kibanza c'icegira ca kabiri c'utwara inama nshinga amateka. Bose bakaba bakomoka mu mugambwe CNDD FDD no Risindo w'Imana. Mu kibanza c'umwe wese muri abo batatu bagiye kuramutswa ibiro by'inama nshinga amateka hari hatanzwe izina rimwe gusa, hari naryo ibice birenga 90% by'abatoye byaca biha amajwi. Itora ryabaye mu ibanga ariko hisunzwe ingingo ya 16 y'ibwirizwa rigenga ugo gwego rija kurangira Daniel Yaranze Ndabirabe yatowe mu ntara ya Butanyerera abaye umukuru w'inama nshinga amateka. Mu kibanza c'icegera ca mbere ciwe hatowe Fabrice Nkurunziza uwo yatowe mu ntara ya Burunga yahora ari n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguza amateka hamwe na Busesia Nk'Ezimana yatowe mu ntara ya Buhumuza hagiye kubicegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka. Amaze gushikirizwa ibikoresho bijanye n'amabanga yatorewe Ndabirabe imbere ya byose yabanje gusenga. Mana zizobandanya ubane
natwe naho tuzihenda twakora ibitabereye batugirira imbabazi abene gihugu baziyumve mu mahoro n'umutekano. Mu byo yemereye abanyagihugu muri kino kiringo kizorangira mu 2030 harimo ubuserukizi bubegereye mu ntara ko turavyimvira kugira ngo abashinga amateka baze baronke amabiro bakorereyo abanyagihugu bose no kubaserukira. Ariko rero iyo mvukira yo muri komine Matongo mu ntara ya Kayanza mwitunganywa ry'intwaro rya hahora yaranasanzwe harongoye inama nshinga amateka irangije ikiringo yaranagabishije abashinga amateka ababwira ko ibikorwa bibaraririye bitoroshe ariko kubahamagarira kwiga ibyo boba badafisemo ubumenyi bukwiye. Mwigishe koresha imashini nyabwonko kuko nta muntu azoguha urupapuro kaziza mu mamashini muzorogira igihe cyuko musohoka kubona n'abandi mu bindi bihugu. Ururimi bakunze gukoresha ni Icyongereza. Mugishire ku rutonde rw'ivyo mutegerezwa kumenya kuko birababaje ko wogenda mu nama hanze byo bariko baravuga dushobore kuvyumva. Ibaye inshuro ya mbere mu Burundi kuva mu 2005 umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi utanguye kurongora igihugu. Ibiro by'inama nshinga amateka birongowe n'abava mu mugambwe umwe gusa ari wo wonyene umugwi ujeje gutunganya amatora wemeje ko atsinze hayo kuwa gatanu ruheshi umwaka wa 2025. Ibi byatumye ku munsi wa kane inama nshinga amateka nshasha ihindura ingingo ya 14 y'ibwirizwa riyigenga mu gace kavuga ko abagira ibiro babwirizwa gukomoka mu migambwe itandukanye. Icishinga ko abagira ibyo biro bapfa kuba batowe mu bari mu nama nshinga amateka gusa. Nyuma rero yitogwa ry'urongo inama nshinga amateka iyo nama nshinga amateka yarashashe ubugira kabiri kuri uyu wa kabiri aho yasubiyemwo ibwirizwa riyigenga ibwirizwa kwemezwa na sentare yubahiza ibwirizwa nshingiro imbere yuko hatogwa abazoba bagize ibiro vyayo. Ivyo rero bikaba vyarateye impari cane guserukirwa kw'indi migambwe muri iyo nama nshinga amateka no risindo w'Imana. Ivyahindwe mu ibwirizwa rya risanzwe rigenga inama nshinga amateka y'u Burundi byahinyanyuwe mu ngingo zirenga 200 ariko icateye impari kurusha ibindi ningene abagize ibiro vyaryo batogwa hisunzwe ingingo ya 14 y'iryo bwirizwa nyene ryategekanya ko abagize ibiro by'inama nshinga amateka babwirizwa kuva mu migambwe itandukanye. Ibi rero ubu ntibigishoboka kuko bagiye kuja barasasa gushika mu 2030 basangiye umugambwe CNDD FDD benshi bagize ico bashikiriza bati ibi nta kibanza bigifise kubera izi nsiguro zitangwa n'umushinga amateka Emmanuel Ndorimana. Wamengo turatinya yuko bavuga yuko turi mu mugambo umwe saite la volonté du peuple kutinya yuko amakungu canke abandi bavuga yuko turiko turagomba kwanga ko mugabe mugambwe mwinshi ese nabishigikira kuko constitution y'u Burundi ivuga yuko Burundi uri mugambwe mwinshi. Uwo yunganirwa na mugenzi we Venance Manirambona agira ati akakagumyemwo twaba dusanga ahubwo ariho twiteze umutego niyo hagera guhindura kuri legislature ikurikira bazoheza bahinyanyure nta ngorane. Uwahora aramutse inama nshinga amateka Girazi Daniel Ndabirabe yasubiye gutogwa aho yabona ko hamwe agace kemeza uguserukirwa kw'iyindi migambwe kokogwaho igihugu kitoba kigiye kubonwa neza. Nabumvirije muraza muvuga mupimba amajambo none muvuze ngo multipartite mukamugikuyeho abandi nabo bazoyibona gute? Muca mubivuga ngo iki umunsi batazoboneka nta kizopfa mugabo kibi nuko boboneka bikaba bitabaye prevu muri reglement intérieur bamwe bo hanze baca bati mwabonye muzoheza muze kwisigura muvuga ngo iki. Umushinga amateka Yohakimu Barutwa nayo hakuriye abandi ari nawe yarongoye isasa rya mbere ry'aba bashinga amateka yahavuye yemera ihinyanyugwa ry'ako gace asozera ibikorwa ashinze koko kwandika ukundi akanuka doit être multipartite katema kenga vera polémique turakaretse tuvari tuti il est représentatif des membres de l'Assemblée nationale ibirimwo twese. Abagize ibiro by'inama nshinga amateka bashobora gutogwa imbere yuko inondwe ihera ari uko ingingo zahinyanyuwe mu ibwirizwa rya hora rigenga ryemejwe na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro. Aha mukamenya ko ku bashinga amateka 111 bagize ubwo rwego ubu ari nabo bazotogwamo abagize imigwi y'amaho hambavu y'ibiro by'inama nshinga amateka 108 bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD havuyemo abatwa batatu binjijwe muri urwo rwego mu buryo bw'inyongera batanzwe n'amashirahamwe ataho yegamiye mu bya politike. Ku munsi wa gatanu iyo nama nshinga amateka nyene yaruguruye ibikorwa vy'isasa rya myandagaro hisunzwe ingingo y'179 y'ibwirizwa nshingiro aho habwirizwa kwigwa integuro y'amabwirizwa 9 irijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'igihugu ca Serbia nko gukura visa ku bafise impapuro z'inzira z'icubahiro n'izakazi igenga umugwi w'igihugu CNIDH n'irigenga
n'igenga ingurane yo kubaka ibarabara ry'igihugu nimero 16 igice kigira kabiri n'igenga gufashanya hagati y'u Burundi n'igihugu ca Angola, Monaco yo mu gihugu c'u Bufaransa na Vietnam. Inyuma rero y'isasa ry'inama nshinga amateka na nkenguza amateka hanini bigizwe n'umugambwe umwe, umugambwe FPI ubona ko bishoboka ko izo nzego zibiri zishobora gutuma ibijanye no kubaho neza mu Burundi bitera imbere muri kino gihe. N'umwihwezo w'umukuru wo mugambwe Francis Rohero kubwiyabona ko igikenewe ari uko abari muri leta bava mu mugambwe uri ku butegetsi bubahiriza amategeko hamwe no kwigenga ku butungane. Kurikira urongoye umugambwe FPI Francis Rohero. Iyo izo namashinga amateka rero kuri jewe kubaho nibisanzwe kuko twarigeze kuba muri iki gihugu n'ahantu umuntu agira kudeta, umuntu yaraduka 66 akagira kudeta igihugu akagitwara, umuntu akaduka 76 akagira kudeta igihugu akagitwara, mu 1993 umuntu akaduka akabikora kandi washaka ugasanga umuntu yagize kudeta atwaye igihugu neza. Rero nanje ngira nti nibiberere amahera ya leta acakoreshwa neza. Ubwo busuma bama bavuga umukuru w'igihugu y'Amerika aravuga ngo busuma ngo abivye bacibaje imbere y'ubutungane. Aba bantu bose twumva badandaza bitabereye bari mu butegetsi bacibabireka. Aba badepite bose bagiyemo bamenye bati twagiye kuba amashinga amateka ntitwaje kudandaza babireke baje mu vy'amategeko. Ibi bintu byose biriko biraba vyakamwana mama n'ibindi byose bagira bati reka tubireke babikosore ntibabitunganye. Nayo ubundi ko ibihugu bitunganijwe mu isi ari ibihugu hatabana amatora mugabitwawe neza, hariho n'ibihugu haba amatora mugabama mu njyana. Iyo ugereranije rero ikibazo nyamukuru s'amatora, ikibazo nyamukuru tworonka abategetsi b'umutima b'intungane barajwe ishinga no kumva ko wundi ari umuntu batomubabaza. Ejo ntibaze baragira ubube gito biha vyinshi abandi batabibahako. Twumve yuko ejo ubwo butare bw'igihugu buringanijwe neza, amahera yinjira mu kigega. Twumve yuko ibitaro uno munsi bifise imiti, twumve ko amashuri amaprograma ari karakogwa neza, twumve yuko ibisata byose vy'amakaminuza bikorera, twumve yuko ubuzi bwiyongereye. Amakuru yaranze indwi. Amakuru yacarabandanya habunguruza abantu n'ibintu bamwe barahagaritse imirimo kuri uyu wa mbere. Abavuganye na radio Indundi Culture bavuga ko batashimye ingingo yeretse gufatwa na leta y'ukubahiriza ibiciro byashinzwe na leta kubijanye no kwiyunguruza mu gutinya ko babaca ihadabu ringana n'umuriyoni mu mafaranga y'amarundi. Ivyo bikaba byaragize ingaruka mbi kubiyunguruza. Kristalize Harerimana yaragendeye bimwe mu bituro byo mu gisagara ca Bujumbura. Hari igihe cy'isaha 5 aho twashika ku bituro vy'imiduga bitandukanye yunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura baja mu ntara zitandukanye. Abantu bari bagandagaje, bamwe bikoreye utuzigo bari kudugana, abandi bicaye basa nabihebuye. Abo twashoboye kuganira bavuga ko bamwe bahashitse isaha 9 z'ubuca kugira barabe ko boshobora gufata ingendo bari bateguye. Nagize ndaza mu gatondo ka kare bampere ahize imodoka nahebuye, namanutse na hariya hepfo ndahebura. Ngeze iyi saha turacari ngaha, mfise umwana n'umugore twaje tuzananye, umwana namarira ntabuze ico mfata n'ico ndeka. Aha ndamusize hariya hepfo nduzino ohoho kumbure nofuma ndonka niyizimvye ngo mbone kuduga. Aha je nabuze ico mfata n'ico ndeka, singira iyonja niyomva gusubira hiyo narindi ntibikunda, naga telefone mfise kazimye, aha singira ico mfata n'ico ndeka. Twegereye abunguruza abantu bo bati ntiturota duhagurutsa imiduga mu gihe leta yashinze ibiciro vyo kwiyunguruza atabitoro turiko turaronka, bati twofuma duheba gukora kuko dukora duhomba. Nyimbi iryo tegeko ryasohotse babanze barire rize baduhaye igitoro bazi ivyo bariko barakontorora yuko vyagiye mu ngiro, kuko iyo tutarose igitoro kurya tugenda kwiyaranje duca tumenya ukuntu dukora dukore mu cya gitoro twagura kugira ejo tuze tugaruka. Abariko bariyunguruza bo babona ko iyo ngingo yo kubahiriza ibiciro vyo kwiyunguruza atacije gufasha mu gihe abunguruza abantu nabo atabitoro bariko barahabwa. Tubona ikibazo nuko umenga batware baradutereranya n'ibibazo biba biri mu gihugu, ko nk'umuntu afashe ingingo akavuga ngo umushoferi adugije arengeje ibeyi bamucamande y'umuriyoni ntaca twereka kizokurikira ko abanyagihugu badusite pembeni, kuko je nko navuye muhira nje kwipakiza nziko ndo nk'umuduga. Bose batabaza leta y'u Burundi ngo itorere umuti ico kibazo. Dusaba nk'ujya mushikiranganje yafashe iyo ngingo ko yoca arondera n'ayandi mategeko mperekeza kugira ngo twebwe abanyagihugu tubandanye ubuzima twarimo. Inyuma y'inyishu zitandukanye zagiye ziratangwa nko mu myaka 5 iheze kwa 13 ruheshi uwo mwaka mu kiganiro c'abagize urwego nshingwa bikorwa vya leta, abanyagihugu n'abamenyesha makuru, umushikiranganje mu vyajejwe harimo amasoko ntanga nguvu Ibrahim Wizeye yishu yagira ati iyo ibintu bimeze gutyo
tubwiza gukoresha igitoro isho byagenewe. Umuntu afite imiduga 6 mu nzu ariko agwana aho igitoro ngo wuzuye imiduga warabica akora ngo aterere azana ifaranga ryo hanze aterere igihugu ugasanga ntari hari akabuwambere kuvuga ngo igitoro cyabuze mwazanya ngahe mwashoye hanze iki mwazanye amadolari ngana gute hanyuma igihugu nicyakoresheje neza mu gihe bitari uko rero ku mafaranga dufise igihugu kikaduha amafaranga yo kuzana igitoro tugifate nk'uko dutunganya amaraso yacu agendera mu buzima bwacu. Ubufashwa ubu yarengeje ibiciro vyashinzwe na leta kuva ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana abunguruza abantu bava hano mu gisagara ca Bujumbura baja mu ntara zitandukanye bacibwa ihadabu riri hagati y'amafaranga 500 n'umuriyoni. Inyuma rero yihagarikwa ry'ibikorwa kuri uwa kane abo bunguruza abantu n'ibintu barasubiye gukora ukuri kwamye nk'aho bagenzi bacu bacika igituro c'imiduga ija mu buraruko n'uburengero mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura kuri Kotebu abariko bariyunguruza barashimishijwe n'iyo ngingo naho bavuga ko hari abaciye baduza ibiciro ku miduga na cyane cyane isanzwe aho badugije amafaranga ari hagati y'2000 n'ibihumbi 5 ariko ibibanza vy'amashirahamwe iryo tike bakaba bataridugije ariko baba bunguruza abantu n'ibintu akanabiyunguruza basaba inzego z'igihugu gutorera umuti ikibazo c'igitoro mu Burundi. Ishiramwe ry'abarundi ba mu mahanga bita diaspora ndundi riranegura ingendo yamwe mu maserukiro ubundi mu makungu boba batitaho gutabara canke kuvugira abarundi baja baragirira ingorane mu bihugu baja kwiyungunganirizamwo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye hari ico yahamagariye abo bigenza uko nubi inkuru gashizwa na mugenzi wacu Kristalize Haririmana. Samuel Ndayiragije numwe muri abo baba mu mahanga ari na warongo yishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga diaspora ndundi ari muri abo bidogera abaserukizi b'abarundi bari mu mahanga avuga ko ataco babafasha mu bihe vya none baba bakeneye abantu bo baba hafi mu bibashikira abo barundi bari mu mahanga. Harabaye guturira amasoko kuonona ibintu vy'abarundi vyinshi muri Afrika y'Epfo harabaye impanuka nyinshi tuba dukeneye ijambo gusa rimwe mpore mwene Burundi mpore mwana wa ntaco bisaba tahe gushaka n'umutima wo kwereka abantu ko muri kumwe nabo atabo umwe buhari vyose nubusa nta na kimwe twoshikako tutagira ubumwe. Aha uwo mukenyezi we atanga karorero k'abarundi bari mu gihugu ca Afrika y'Epfo aho abarundi bitaba Imana ku bwinshi ariko ntibafashwe. South Africa iri mu byambere iriko abarundi bapfa ku bwinshi baragerageje gutahana ibiziga. Ikindi kibazo abo barundi bashikirije nuko hari n'abarundi bicirwa ku buzi aho baba bagiye kurobera kakaba kamizwe n'ingoma ibi bituma haba imanza nyinshi mu masentare bakurikirana. Benshi kandi babitavye Imana bavuye barabakoroka ku nzu barakorera mendevre habicirwa ku kazi bamwe n'abasiti usanga rero dufise imanza nyinshi mu masentare yo muri Kenya dukurikiranira abarundi kugira ngo babitavye Imana umuryango wabo nawo kugira rero bahangane n'ico kibazo abarundi bamwe baba mu mahanga bahavuye bafata umugambi wo kuja hamwe bagaterateranya amafaranga kugira ngo bashobore gutahana uwitavye Imana. Abarundi benshi muri South Africa baritanze cyane kugira ibiziga bishobore gushika ngaha mu gihugu cacu kandi rero nta kiziga na kimwe cyadutwara munsi y'amarandi 50 angana n'imiliyoni 20 z'amarundi. Rero hakaba n'abandi barundi nabo baritipa baracari mu mamorgue nabo batararonka uburyo bwo kugira dutahane ibiziga. Ivyo kandi biranegurwa n'umukuru w'igihugu mu ijambo yashikirije kuri uyu wa kabiri hugurugwa indwi yahariwe abarundi ba mu mahanga Semaine de la Diaspora aho yagize ari abarundi bamaze gutaho muzobona hari indongozi koko zikora zikabona ko ziriko zikorera abene n'abandi nuno munsi batarabitaho akemera neza ko abene gihugu bashonjewe n'abahaze nta ngora n'uwundi nawe avuga ati ndafise ikibazo bimezo ntumbero dushaka ko twese tumenya yuko turabene gihugu ni wewe shingiro y'ibikorwa vyose biri mu gihugu gutyo niyo hejeje ikiringo uca witahe hahandi wanyu mugabo aramaze kuvuga ngo waravuye mu bene gihugu kiringo giheze ntushaka kugenda urahafise ko wabikuye nko mu gihugu ca Kenya honyene iryo shirahamwe ryashikirije ko ku kwezi haharugwa abarundi bagera ku 12 bitaba Imana muri abo harimwe abicirwa ku buzi baba bariko barakora. Kuri uyu wa mbere niho mu Burundi hatanguzwa indwi yahariwe guteganiriza ihuriro ry'amashirahamwe akora ivyo guteganiriza yavuze ko ico gisata kigihanzwe n'ingorane nko kubura amategeko agezweho nuko abanyagihugu batayishwa ibijanye no guteganiriza. Icegera c'umukuru w'igihugu yari yaserukiye leta muri ivyo birori yavuze ko hari ivyo leta iriko irakora kugira ngo ico gisata gitezwe imbere. Iyi nkuru tukaba twashikirijwe na mugenzi wacu Adolphe Nijimbere akaba yimenyereza ngaha muri Radio Indundi Culture.
muri iryo gurugwa icese ry'indwi yahariwe guteganiriza mu gihugu mu vyashikirijwe ntihabuzemwo ingorane uwaserukiye buramatari w'intara ya Bujumbura yerekanye ko hakira gahaze mu bijanye no guhimiriza abanyagihugu. La population burundaise et celle de Bujumbura. Abanyagihugu tutibagiye aho mu ntara ya Bujumbura barakora ibikorwa by'iterambere ariko ntibaramenyesha neza ibijanye n'ivyo guteganiriza. Iterambere rirama ryobaye byiza cyane mu gihe twese twobaye turi mu byo guteganiriza. Notre service de assurance présente. Nayo urongo y'amashira hamwe yo guteganiriza mu gihugu Renova Gahungu yasiguye kwico gisata kigifise intambamyi nk'amategeko ajanye n'ibihe tugezemwo eka n'inyigisho zigezweho. N'abari intambwe imaze gushikwa ko amashira hamwe guteganiriza aracafise ingorane aho twovuga nk'amategeko ajanye n'igihe ingorane zifatiye ku nyigisho kuba ari muri ico gisata abanyagihugu bataronka inyigisho zo guteganiriza n'ingorane zijanye n'imanza mu masentare. Kuri izo ntambamyi zashikirijwe icegera c'umukuru w'igihugu yuguruye ivyo bikorwa yamenyesheje ko hari amategeko ahuye n'ibihe amaze gushigwaho. Itegeko rijanye n'ibihe turimo uyu munsi mbere gisunga amategeko mpuzamakungu riramaze kujaho. Muri ivyo bikorwa vy'iyugururwa ry'indwi yahariwe guteganiriza mu gihugu icegera c'umukuru w'igihugu yamenyesheje kandi ko leta atacitazokora kugira igisata co guteganiriza gitera imbere. Hugururwa rero indwi yahariwe guteganiriza ku nshuro ya kane kuri uyu wa mbere hamenyeshejwe igisata c'uburimyi kigiye gushirwa imbere mu bijanye n'ivyo guteganiriza mu Burundi. Urongoye urwego rujeje kugenzura no kuraba ivyo guteganiriza mu gihugu Joseph Butore yavuze ko umurimyi yahora agira ingorane ko mu gihe aba yaratekanirije ashobora gushumbushwa hadutse ihindagurika ry'ibihe. Olivier Kwizera muri ico kiganiro n'abamenyesha makuru umunyamabanga mukuru w'urwego rujije kugenzura no kuraba ivyo guteganiriza mu Burundi yavuze ko uyu mwaka hagiye gushigwa imbere ibijanye n'uburimyi hamwe n'ubworozi kuko basanze ubutunzi buhagaze ku burimyi budashoboka igisata co guteganiriza kitarimo. Uyu mwaka tuzoshimikira ku gisata c'uburimyi kubera yuko igisata c'uburimyi kiriko kirashirwa imbere ku murindi kumbure bitahorako nk'abari mu gisata cyo guteganiriza ntitwosigara inyuma kuko tubona yuko ihangiro abandi bari mu bisata by'ubutunzi bifuza gushika ko bishimikije igisata c'uburimyi ntibizokunda ko barishika ko igisata guteganiza naco kitagiyemo. Ku kibazo cyuka abarimyi bahora bagira amakenga kubijanye no kuguruza amakoni kuko hakiri bibuzi Joseph Butora avuga ko hari ico bagiye gufasha. Dufashe igisata c'ubutunzi muri rusange biravuga ko hari abarimyi bake cyane bari kurushi bo bafise amakonti mu mabanki canke mashya mu kuziganya no kugurana. Wabaza ati no kubera iki bagura ati none ushaka amafaranga yandi ndayatwaraho zabarakata gusa ataco bamariye ati mbe harakade bazomba ati kubera iki no batoguhide ni kandi ufise amafaranga ushi ati nta deni ngomba kubera yuko abanyamabanki bakubwira yuko atasurance afise turaje tugufashe ivyo kwa tuvyinjize mu guteganiriza tubyinjize muri assurance. Uyo munyamabanga yongera akavuga ko mu gihe cihindagurika ry'ibihe umurimyi ashobora gushumbushwa mbere ari navyo vyotuma ivyimburwa bitabura ku masoko. Aha rero Joseph Butora asigura ko umurimyi atabwo bashobora kugira kuko ico gisata kizoba giteye imbere. Hazoba hariho umasure azoca yendamiza avuga ati nimba uyu mwaka umuceri wayo bakwera kire cagenze akira ndagushumbishije genda uronde yakire cagenze neza uri umuceri wuzane niba ari umudanaza mufite amasezerano umwe naje kudanza gutyo ivyimburwa ibiribwa biguma biboneka ku masoko atakibazo. Ariko ihangiro ari rimwe ari uko tubona uburimye bwimbuka umurimyi arima atabwo bafise ngo kwerekira ari kibi nzobura umwimbo. Hahimbazwa ku ncuri igira kanindwi yahariwe guteganiriza mu Burundi umugirwa nk'uyo watanguye guhimbazwa mu gihugu mu mwaka wa 2022 mu guhimiriza abarundi kuvyerekeye guteganiriza kuva mu mwaka wa 2022 gushika mu mwaka wa 2024. Ibiharuro vyerekana ko urugero rw'abateganiriza mu gihugu rwiyongeye ibice birenga 40 kwijana. Olivier Kwizera urakenuye. Urunani rw'abarimyi n'aborozi rurashima umugambi wo gutekaniriza ibikorwa vy'abarimyi n'aborozi ujejwe imigambi muri urwo runani Joseph Ndayishimiye ariko akavuga ko ico gisata gisanzwe cugarijwe n'ingorane zijanye n'abarimyi bafise ibibanza bito ikena y'imbuto zirobanuye n'ifumbire bikaza bisongera isibe. Urwego rujejwe kugenzura no kuraba cyo guteganiriza arka rumenyesha ko abajeje gufata ingingo bazo
bazoheza bagakorera ko ivyashikirijwe mu ndwi yahariwe guteganiriza n'iyi nkuru tukaba twashikirijwe na mugenzi wacu Olivier Kwizera. Mu vyashikije ku ino ndwi yahariwe guteganiriza harimwo abashimye kubona ibikorwa vy'abarimyi cyo kimwe n'ivy'aborozi bigiye kuja birateganirizwa aha twovuga urunani rw'amashira hamwe y'abarimyi n'aborozi Kapad. Joseph Ndayishimiye yajeje imigambi muri urwo runani asigura ko ivyo bizotuma umwimbu wiyongera. Guteganiriza mu bijanye n'uburimyi nimvira yuko umugambi mwiza cyane kubera ko wobuje gufasha gusahiriza ibintu bijanye no kurima no korora bihanze kino gihugu mbere nkavuga yuko vyotuma n'umwimbu wiyongera inzara ikagabanuka. Ndayishimiye ariko afise amakenga kwishigwa mu ngiro kuko ico gisata harimo ingorane gifise ahagaruka ku barimyi bafise amatongo matoeka n'ubukene bw'ifumbire bwama bwibonekeje ahagasaba leta gushira inguvu mu burimyi kugira izo ngorane zigabanuke. Agatongo gato kubura imbuto zimeze neza, ibihe biza birahindagurika, kubura ifumbire rimeze neza, ivyo vyose bituma umurimyi ahomba. Ico kigega rero hamwe kibonetse kikamushumbusha vyotuma subira kurima ku yindi suka yindi akarimana inguvu hama n'umwimbu ukiyongera. Aho rero tugasaba leta yuko yobi ya mbere kubishira mu ruhara. Umunyamabanga mukuru w'urwego rujeje kugenzura no kuraba ivyo guteganiriza mu gihugu avuga ko ari vyiza ko ingorane zishigwa ahabona. Joseph Butora avuga ko abajeje gufata ingingo bazoheza bakerekana ivyokorerwako. Ico twotahura nuko turi hano kugira dushikirize ivyumviro intambamyi zinaziriya n'ibindi. Turi hano kugira dufata ingingo mugabo nuko mwokwizera ko bajeje gufata ingingo kandi babifitiye ububasha bazokorekana ivyo gukorerako. Hugurugwa icesi indwi yahariwe guteganiriza mu ijambo icegera c'umukuru w'igihugu yashikirije harimo ko leta y'u Burundi yemeje gushigikira no guteza imbere igisata c'uburimyi n'ubworozi kuko ari umushinge w'iterambere mu gihugu. Olivier Kwizera akenuye ni no kuri iyo nkuru yaturangije ko makuru yaranze inundi kuri radio Indundi Culture. Nkengurukire mwese mwayumvirije, nkengurukire bagenzanje bafashije kuyegeranya. Dieudonné niyo yanzigamiye na yabashikirije. Ndabifuze kuba namugira w'Imana mwiza mwese murakoze. Amakuru yaranze indwi.